ubwo burere bukingiwe nibwo burimwo ibinyabuzima bikiri kama, ariko hariho n'ibindi bice bidakingiwe ariko bifise akamaro mpuzamahanga nk'ikiyaga Tanganyika n'inkengera zaco, ari ibibanza bitunze ibinyabuzima kama byinshi ariko bitarashigwa mu burere bukingiwe kiretse igice cyo mw'isesero ry'uruzi Rusizi. Uruhongore kama rwa Rusizi n'inkengera z'ikiyaga ca Tanganyika birimo ibinyabuzima byinshi twisunze rirya tegeko twavuze hejuru mu ngingo yaryo ya 6 bikingiwe kubera bigeze kure kandi bishobora kuzimangana, hakaba harimo imvubu. Imvubu rero zifashwe nk'izigeramiwe mu Burundi kubera ibitigiri vyazo bitaretse kugenda bigabanuka uko imyaka yagiye iragenda gushika aho ibitigiri vyazo vyoba bigeze ku 320 mu ruhongore kama rwa Rusizi. Birakwiye kandi ko tumenyesha ko burya bwoko bw'imvubu buri mu Burundi ari bumwe mu busigaye ku isi yose nzima. Ni igikoko kirangije ibindi imbere mu bigize uruhongore kama rwa Rusizi. Naho tuzisanga mu bindi bice by'igihugu by'u Burundi nko mu Ruvubu, mu ruhongore kama rwa Ruvubu no mu biyaga byo mu ntara ya Kirundo. Ariko naho biri uko imvubu zirageramiwe cyane no kugabanuka kugenda kuribonekeza kwazo zari zisanzwe zitegerezwa kuba muri urwo ruhigi rwazo. Naho hari igikoko kirya ivyatsi, imvubu irashobora kurya inyama mu gihe itagishobora kuronka ivyatsi ifungura. Imvubu rero irafise akamaro kanini ku binyabuzima biba mu mazi nk'amafi, kuko iyo iriko irasura mu mazi iratuma isi yo mu mazi yihindukiza, bigatuma haba ivangwa ry'isi hamwe n'amase yayo arimo ibifungurwa ibinyabuzima bito bito byo mu mazi bikenera cyane amafi. Ibikorwa byo kubaka ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika muri za metero zikingiwe byarahungabanije cyane aho imvubu zisanzwe zikura ibifungurwa byazo kama. Ivyo bikorwa nivyo nkomoko y'amasanganya akunzwe kwibonekeza ku nkengera za Tanganyika kuva mu Gatumba kugeza Inyanzarake n'ahandi nko mu Cibitoke ku wa mbere uheze byashitse, naho abantu bagahakwa kuhaburira ubuzima. Kiretse ko imvubu ifise akamaro kanini ku binyabuzima byo mu mazi, ni igikoko gikwega ingenzi zigendera uruhongore kama rwa Rusizi, bigatuma igihugu kiharonkera amafaranga y'agaciro. Rero gukingira ni ngombwa kuko birashoboka ko umuntu abana n'ibidukikije atana kimwe cononeye ikindi. Kuva mu mwaka wa 2019 haramaze gupfa abantu bagera ku 9 mu ntara ya Rumonge, umwe wo muri komine Nyanzarake. Harakomeretse kandi abantu bashika 5 mu ntara ya Rumonge. Kuva muri uwo mwaka nyene haramaze gupfa imvubu zishika 7, 5 mu Kajaga, imwe Inyanzarake n'iyindi imwe yeretse kwicirwa mu ntara ya Cibitoke. Kugenekezo rya 2 Ntwarante muri komine Busoni umutumba Sigu hari imvubu yavyariye ku nkengera z'ikiyaga Gweru, hama bene igihugu bahegereye baca bashaka kugurisha umwana w'iyo mvubu, aho twabimenye bariko barondera isoko. Aho twamenyesha ko ubworozi bw'imvubu butemewe n'amategeko agenga bidukikije mu Burundi. Tukanasaba abajejwe intwaro n'umutekano ko bofasha gukinga impanuka zishobora gushika bivanye n'iyo nyifato y'abo bene gihugu, cyane mu kubuza abantu begera aho iyo mvubu yavyariye. Abapfuye canke abakomeretse bagizwe n'abarovyi hamwe n'abene gihugu baja kurangurira imirimo yabo nko kuvoma amazi aho izo mvubu zisanzwe ziba canke zaravyariye. Birababaje kubona hari abantu bahasize ubuzima, tukaba tuboneyeho akaryo ko kwibutsa ko bibujijwe kurangurira imirimo muri zirya metero zibujijwe, no kuvuga imetero 150 ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika n'imetero 50 mu biyaga vyitiriwe inyoni Lac aux Oiseaux, kuko ariho imvubu zikura ivyo zifungura. Ikigo kijeho gukinira ibidukikije mu Burundi OBPE kirasubiriye gutera akamo abarundi bose n'abanyamahanga baba mu Burundi ko kwica imvubu ku mvo iyo ariyo yose bibujijwe mu gihe ataruhusha rwatanzwe,
ubu birenze ko ari ahantu hisunzwe ingingo ya gatandatu iri mu itegeko nimero 1/10 yo kuwa 30 Rusama mu 2021 rigenga uburere bukingiwe bwo mu Burundi. Uwabajije ati none muba mufise imvubu zingana gute? Izo tuzi neza, ariko naho nyene turiko turabandanya urundi rusasuma niziri ngaha mu kiyaga Tanganyika na Rusizi zishika 320 twaharuye ziri muri bijya biyaga byo mu Kirundo. Ariko tuko turagira urundi rusasuma ku mvubu canke ibiko twa dufise mu ruhongore kama rwa Ruvubu. Ivyo rene twaheza kubiharura byose no tuzogeranya tuti mu gicacu cy'u Burundi dufise imvubu zingana uku. Mwaravuze ati hari umugambi wo kudandaza inyama z'imvubu, tinone uwo mugambi woba ugeze he? Twege mu kigo kije gukinda ibidukikije mu Burundi, igikorwa leta yadushinze ni igikorwa cyo gukingira ibidukikije mu Burundi. Kuko murumva iyo uvuze kudandaza inyama nuko ari ibidukikije biba byahasize ubuzima. Ariko mu mategeko mpuzamakungu agenga ibidukikije hariho cyo twita quota de chasse. Iyo quota de chasse nayo izabaza kuyemeza iyo bamaze kumenyekana ibikoko mufise, mukaraba n'uburinganire ivyo bikoko bibamwo, kugira ntihabe ugusunikana kw'ivyo bikoko. Ariko ico nzi ngaha twege ngaha mu Burundi ko turaraba uburinganire bw'imyonga, inzuzi n'ibiyaga dufise, ntiharagera yuko igihugu cyo kwiyumvira yuko cyo dandaza inyama z'imvubu. Turetse yuko twanavuze yuko imvubu iri mu bikoko bigeramiwe, ari bikoko tutaraze neza bishobora guhona. Mucomva rero yuko nk'abajeje gukinira ibidukikije mu Burundi uwo mugambi wuko udandazwa inyama z'imvubu tutowushigikira, kandi tutonawuhanura n'ubushikiranganje kugira umugambi ushobore gutera imbere. Mwaravuze muti hari ibigo byinshi byo gukinira ibidukikije, muravuga OBPE, muravuga Autorité de Lac Tanganyika, muravuga n'ubuyobozi bukuru buraba ivy'amazi n'isuku. Aha ico bamenyesha nuko izo nzego zose zijaho leta yazihaye igikorwa ico no kwita mission principale. Ikigo OBPE bino bijanye n'ibikoko n'ibindi binyabuzima biri mu byo bajeje ikigo OBPE ko gitereza gukurikirana. Nico gituma mwumva yuko ari ikigo kijeje gukingira ibidukikije mu Burundi. Mu bidukikije naho harimo ivyo bikoko, harimo ivyo biti, harimo natwege mu bantu, natwebwe mu abantu turi mu bidukikije, kuko murazi yuko iyo hataye imyuzure, cyo hataye ibihomoka, bama baduhamagara kugira turabe icokorwa. Murumva rero yuko nta gusunikana kuri hagati y'ubwo buyobozi, haba Direction Generale y'OBPE cyangwa Direction Generale ya Degereya cyangwa Autorité de Lac Tanganyika. Kimwe cyose leta gishizeho ifise intumbero yagihaye kizokora. Kanatsinda twese dusenyera ku mugozi no twese dukorera leta y'u Burundi. Nta gusunikana rero kubaho, ahubwo mu wese mu byakora dukora twuzuzanya. Aline Kanyana abazi ati imvubu ziva mu kiyaga Tanganyika ugasanga ziriko zirayira mu mihana y'abantu. Ni kimwe navuga, uravye uvuye ngaha naho uhera ngaho uvuye mu Kajaga utera uja mu Rumonge, usanga za metero 150 imvubu zokuyemwo ivyo zifungura, aho zorishije, aho zovyariye, usanga henshi hari amazu cyangwa ugasanga henshi hakorewe ibindi bikorwa bitandukanye. Nico gituma rero mabona imvubu kenshi iyo zivuye mu mazi zikabura aho zikinga, aho zishobora kurisha, usanga zagiye mu mihana y'abantu, usanga ziriko zirona imirima n'ibindi. Twege mu bisanzwe ico tubanza tugahanura abene gihugu nuko abantu bose bazi yuko bariko bakorera imirimo itandukanye muri ziya metero zibujijwe, iyo mirimo bihagarika, kuko baba bariko barazana za ngorane hagati y'imvubu n'abantu. Ico dukora iyo tubimenye, iyo baduhama, iyo tubimenye, kenshi turagenda tukaraba izo mvubu ingene tuzikura aho ziba ziri. Gusa henshi nko ngaha mu ntuze
mu za Kajaga na za Kinindo, kenshi usanga izo mvubu zagiye mu binogo binjemo amazi. Kino gihe c'imvura rero ku mutaga iguma mu mazi, mwijoro niho iva muri ico kinogo c'amazi igiye kurondera ivyo ifungura. Kenshi ariko tuyirondera tukayibura. Mwabuze ati imvubu zirahamagara ziratuma ba mukerarugendo baza ati none ubamaze kwinjira amafaranga ngana gute. Ico kibazo n'abamenyesha makuru twari ku mwanya bakimbajije. Mu bisanzwe iyo mukerarugendo aje mu gihugu ivyinjira byinshi cyane, kuko ajya amafaranga bariha kugira bashobore kuza kugendera mu ruhongore kama n'amafaranga make cyane. Ariko hari ibindi mukerarugendo iyaje barinjiza ibintu byinshi cyane mu gihugu. Bararamura amahoteli, barakota imiduga, barafungura, eka twovuga yuko iyo mukerarugendo aje amafaranga menshi baba bazanye bayasiga mu gihugu. Nico gituma rero tuvuga duti dufise ibyo babaje kuraba biratuma nabo bandi banyamyugo bakora ibindi bikorwa byabo bitandukanye nabo nyine bashobora gushikirwa. Imvubu rero ziri mu bikoko iyo ba mukerarugendo baje cyane cyane iyo bacenga ku Rusizi bakunda kuza kuraba. Hariho turetse imvubu n'ingona na za nyoni murazi ko mu ndwi zarabujwe abamesha mu twari kumwe arabonye yuko ku Rusizi hariho ibinyabuzima bitandukanye ba mukerarugendo iyo baje bashobora kuraba. Iyo rero bace bakabijya binyabuzima yego hari amafaranga basiga kugira abantu bashobora kwinjira kuraba bijya bikoko nabijya bunyabuzima, ariko hari n'ibindi bikorwa bivanye naho baba bagendeye, ivyo bagura, aho barara, byose biri mu mafaranga yinjira mu gihugu biciye kuri abo ba mukerarugendo. Mwanavuze hari wabaje ati imvubu mwavuze ko muri Tanganyika imvubu 390 nacishuye. Mu bisanzwe imvubu ziri mu kiyaga Tanganyika gusa, ariko mu kiyaga Tanganyika no mu ruzi Rusizi niyo tubona yuko hariho ibitigiri bininiya cyane ariko nibisigura yuko ari ngaha muri Tanganyika na Rusizi gusa harimo imvubu. Nababwiye yuko haba mu Kirundo zirahari, haba ku Ruvobo zirahari, haba muri Maragazi zirahari, haba hariya mu Kumoso muri za Maragarazi za Rumunga hose imvubu zisanzwe zihari. Gusa ho usanga kubera amazi ari make usanga ari zikeya tugereranije n'iziri ngaha mu kiyaga ca Tanganyika. Hari no wabaje ati none mu kiyaga Tanganyika mushobora kwemeza gute ko izo mvubu zihari cyangwa mu Rusizi ari izo mu Burundi? Mu bisanzwe ibikoko ntibimeze nk'abantu, ibikoko biratembera kuko uraje nko mu mazi ya Rusizi cyangwa mu mazi ya Tanganyika, yego naho hariho urubibe rutandukanye Burundi na Kongo. Twebwe twemeza yuko ico gikoko yaba imvubu cyangwa ikindi gikoko ari cyo Burundi igihe iyo tugize ubwo rusasuma tugisanze kiri mu mazi y'u Burundi, kuko murazi nk'izi za Maragarazi za Nubibe na Tanzania naho nyine y'ibikoko. Iyo tugize rusanzwe ugasanga ari ibikoko naho byari byo muri Tanzania mugabe mu mazi y'u Burundi cyangwa biri ku isi y'u Burundi, ivyo bikoko bica biharugwa nkuko ari ivyo mu Burundi. Ariko gituma twama tuko turagira ibishoboka byose kugira tugwanye bijya bikorwa bijanye n'uruhigi cyangwa bijanye n'uburovyi, kuko bijanye n'uruhigi cyangwa ijya miriro nyakanga iratuma ibikoko bihunga akarere byabamo bikaje mu burere bibona yuko bimerewe neza. Nico tuma turayimiza bene igihugu cyangwa duhemereza n'abandi kugira dukingira ibidukikije, kugira ibikoko nivyo babiri muri Kongo, ibikoko byo babiri muri Tanzania byo babiri hehe bishore kuza ku butaka bw'u Burundi ko byo bavyumva yuko bikingiwe. Bisigura ko iyo igikoko cyumvise ko kidakingiwe kirimuka kikava ahantu kikaja ahandi.